Nous sommes reconnaissants à Dieu. turashimira imana haranditse ngo mushimire imana muri byose kuko ari byo imana ibagombako. ntibitworoheye misi yose gushimira imana kuri byose. igihe tubaye cyangwa turonse ikintu cyiza aho dushima bikomeye bishushe inshuro zibiri cyangwa zitatu bihuye n'uko mu mutima tumerewe. ariko iyo ibintu bitagenda neza ntidushima na gatonya. kandi ibyanditswe byera nabyo biravuga ngo mushimire imana ngo kuri byose ngo mu byo mucamo byose. amen. aho mbere nibwo buryo bwiwe bwo kutwihishurira no kutwereka. aho rero uwavuga ati ubuzamina urashobora kubivuga bikoroheye, ariko twese dutegerezwa kubyiga. kandi twese turacari abantu. nategereje kubivuga umunsi umwe umuntu ataragira ibibazo azobigira. twese dutegerezwa gucamo ngaho. uyu muhingamo sinza kuvuga ibintu byinshi. twamaze amasaha y'ubwiza cyane, twaciye mu masaha y'ubwiza cyane ari inyuma yacu. ijambo dushobora gusoma kandi ni ijambo rizwi cyane na bose muri Yakobo 5. hano aranditswe Yakobo 5:7. nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. ko mwihangane mushishikare kwerezo ry'urugendo rwacu. dushaka kuba tuzovuga nka Pawulo ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. none rero igitsibo mbikiwe igitsibo, nk'uko biri mu Timoteyo wa 2:4. muri kino gitondo twavuze yuko dutegerezwa kugira ibyo duhurirako n'ibifatika by'ukuri by'Imana. ibivuye ku Mana ni ibyo mu bihe bidashira, kandi bidufatira mu gihe bikatwinjiza mu bihe bidashira. nicyo gituma tuzonezererwa mu bihe byose bidashira, iheraherezwa ry'ibintu byose bibera no mu gihe. tuzoba turi kumwe n'umwami ibihe byose. ninde ashobora kuba yonezerwa ko tuzoba turi kumwe n'umwami ibihe byose? yego, amina. mwibaze gato. ego medata Pezari, biranezereje kubona uri kuramwenyura nk'uko bimeze neza ku ruhande rwawe. uko tuzoba turi kumwe n'umwami ibihe byose, kandi umwami azohanagura amarira yose ku maso yacu. azovuga ngo ntimusubire kurira, byose birarangiye. tuzobona ko ibi byose byari bikwiriye kuba. iyo dufashe uturorero tw'abahanuzi tubona inzira bategereje gucamwo, ariko nubwo biri uko bahagaze neza bashishikaye. baba mu masenga, baba mu buryo bugoye, bakambara impuzu ibikoba by'ibikoko, ntibambara amakoti n'amakaravati nk'uko uyu munsi twe tubyambara. ariko muri bo bari batwaye urubuto cami, babibye urubuto ruhoraho hano ku isi. umwami
yabita imana kuko ijambo ry'uhoraho ryari ryaza kuri bo. Bari abantu, ariko urubuto rw'imana rwinjiye muri bo. Bari babizi ko bazogira umugabane mu kuzuka. Aburahamu yarizera, akizera mu kudakekeranya nko kuri aho, kujya bw'uko yashobora kubwira abakozi biwe mu Tanguriro 22:5 ngo guma hano jewe n'umwana wanje tugiye gusenga hanyuma tuzogaruka twese ko turi babiri. Yari abizi neza yuko ategerezwa gutanga Isaka kw'ikimazi ku gicaniro. Pawulo arandika mu Baheburayo akavuga ngo muri we yari abizi ko Imana ishoboye kugarukana abapfuye bagaruka mu buzima, nk'uko biri mu Baheburayo 11:19. Turi urubyaro rwa Aburahamu, ntidukekeranya na gato kuri ibyo. Umwami w'ubwiza wapfuye we ubwiwe, hanyuma agakuraho ububasha bw'urupfu, akazuka ku munsi ugira gatatu, ashoboye gutanga ubuzima, kandi si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Twebwe abaronse ijambo ry'Imana twacitse abasangiye akameremere n'Imana. Kubyo nibyo dushobora gusoma muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 4, ariko twarabivuze mu buryo buhagije. Reka tuvuge mu ncamake. Imana mu ijambo ryayo yamenyekanishije imbere y'igihe umugambi wayo w'agakiza. Abahanuzi bose baravuze imbere y'igihe igice cy'uwo mugambi w'agakiza. Intumwa zose mu nyuma yabo bazanye nabo ibyo bazana barongowe na Mpwemu Yera. Ubu rero ku iherezo ry'iminsi y'ibihe, Imana yavuze mu ncamake ibintu byose, yaduhaye kubona ibintu mu buryo bwuzuye mu mugambi w'agakiza w'Imana. Kuri ibyo rero turashima. Yaravuze guhera imbere na mbere, kandi rero kubera ko ari wa wundi ashobora, kandi yavuze ashobora kuvuga ku iherezo ry'iminsi. Hahiriwe umuntu yumva iyo mvugo y'Imana hanyuma akayibika mu mutima wiwe. Imvugo y'Imana ntikwiriye kuba igira ibyo ikugwa ko ikagaburwa cyangwa ngo iharirwe ko. Itegereza kumvirizwa, ikemegwa, ikizegwa. Hariho imigwi myinshi igabura mu duce twinshi imvugo y'Imana, hanyuma ntibabe bagishobora kwisubiza hamwe. Imvugo y'Imana itegereza kwakirwa nk'uko ibyo twabihawe. Mbega ni kangahe twakunze kumva Mwene Branham atanga iki kigereranyo igihe umwami wacu avuga mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo mutariye umubiri wanje munywe ku maraso yanje ntimufise ubuzima muri mwebwe, nk'uko biri muri Yohana 6. Abo bantu rero baravuga hagati yabo bati ni gute agomba kuduha umubiri wiwe? Rero ntibatahura yuko we yivugira imfunguro ry'umwami, bakoresheje mu buryo bwabo bwo gutahura. Hanyuma Mwene Branham acavuga ngo abigishwa nabo ntibabitahuye nk'uko n'abandi bose nabo batabitahuye, ariko bo nta kintu na kimwe babivuze ko bagumye ijambo mu mitima yabo. Hanyuma haje isaha, haza n'umunsi aho batahura iryo jambo. Ni nako
bimeze kuri twebwe. Twakoze ibyo bintu nyene kubw'ubuntu bw'Imana. Rimwe na rimwe mwene Branham yaravuga amajambo asa nk'ayo Paulo, ayo Petero yanditse kuri Paulo avuga ngo agoye itahura, ngo kandi abatungu barayagoreka kubw'uguhona kwabo, kuko biri muri Petero wa 2:3-16. Ariko ashimirwe Imana yuko hariho abantu batagenewe guhona, ariko bagenewe kumva ijambo ry'Umwami, ngo barizigame, baryakire kandi baryizere. Yakobo 5:7. Nuko rero bene data mwihangane mushishikare ngo mushitse aho Umwami Yesu azozira. Ahantu hose aho intumwa zandika zikavuga ibijanye no kuza k'Umwami, twebwe tubaye mu gihe aho ivyo byose bizoshika, kandi aho Umwami azogaruka. Mbega mwese ibyo murabyizera? Mbega ibyo byose mwese murabyizera? Ndabyizera n'umutima wanje wose. Umwami wacu agaruka mu gihe cacu, nta kundi kuntu vyogenda, ubwo niko bizomera. Ivyo si vyo niyumvamwo, ahubwo ibimenyetso by'igihe si ibyumviro byanje, ahubwo ibimenyetso by'igihe bigaragaza neza cyane. Ibihe bya Luteri, bya Wesley, ibimenyetso by'igihe ntibyari biri ngaho, byari bwashike. Ibyanditswe ntibyari bwashike ku rusika, ariko ku ruhome. Ariko ubu igihe cyashitse, ibyo Imana byose yavuze byabaye iby'ukuri, ngo ihanga rizotera irindi hanga, hazobaho amapfa, hazobaho za nyamugigima, hazobaho ibihe bigoye, ko biri muri Matayo 24:7. Umwami akavuga ngo iyo niyo ni imibabaro yo kuramukwa, iyo ni intango, ni byinjiza igihe cyerezo. Hanyuma ibintu byose twarabigize, n'ubu turaca bibamwo buri kwerezo, nk'uko Paulo abyandika mu Tito 2:5, ngo bazovuga ngo ubu rero hari amahoro, ubu rero hari umutekano, ngo ubwo niho uguhona kuzobazira giturumbuka. Abitesalonika ba mbere 5:3. Turabizi neza yuko mu gihe abantu bo muri Suisse nziza, Ubusuwisi bwiza, iyo atarifise aho yegamiye, turabizi yuko ibihugu bya rutura bikomakomeye bikorera amahoro n'umutekano. Hanyuma Umwami arabatwenga. Hari ubushobozi bwa rutura bumwe n'ubw'Imana yacu gusa, ubundi bushobozi bwose, ubundi bwami bwose bukomeye bwose bugenewe kuzoranduka. Ubwami bw'Umwami nibwo buhoraho, ubundi bwose nabwo buzoca bugufi. Mwene Branham aravuga mu butumwa bumwe ngo nimba mushaka kurondera intebe z'abami z'ubwami n'abazoganza ibihumbi n'ibaganje mu bihumbi n'ibinjana byagiye, uteza kwimba ukaraba intebe zabo zose ziba zarazimanganye, ariko intebe y'ubwami y'Imana yacu yo ishikamye n'umuyaga bidashira, kandi n'ubwami bwayo n'ubwami bw'Imana. Dushobora kuba mu bwami bw'Imana. Amen. Mu gihe ku ruhande rumwe aba imyumvikano, imishikirano, ku rundi ruhande tuzi umunsi byari bisa nitwengeje ku muntu wa mbere aba atabwenga zimwe barabara. Iyo havugwa abakomeye n'abanyabwenge urashobora kubyumva ukabimenya, ariko ibyanditswe byera biteza gusoza mu bintu byose. Umunsi w'Umwami uzoza, kandi uzoba uturira nk'itanure.
Je vous le dis, ndabibabwira Dieu fera en sorte imana izokora ku buryo que bw'uko la fournaise soit bien chauffée. itanure iba ishushe mu buryo bukwiye. Imana izokora ku buryo bw'uko uwo umuriro uzogeza ku madogere y'ubushuhe runaka ku buryo bw'uko iby'itanguro byose bishongera mu bwo bushuhe. Ababi bose abatuba imana murazi icyo bazoba ari byo bikoresho bishusha, bazomera nk'ibyatsi. je nashobora kubikorako uyu munsi barashobora kugenda bose n'amanyama. Ijambo ry'umwami riravuga mu gitabo cya Maraki ngo bazomera nk'umuguruka, bazomera ibyatsi, kandi ngo umunsi w'umwami ngo uzohatongora. None uyu munsi ukwishima kose bizobamarire ni muguruka bazoboha. Murazi ko iyo ibyatsi baboheye hamwe bitanga ubushuhe nyabwo. Rero iyo biboshe neza, ibyanditswe byera nabyo biravuga ngo urwamfu rwose ruzobohwa, hanyuma ingano zakigwe mu kigega. Muri Mateyo 13 nishobora kuvuga ibyo bintu byose. Ubu nashaka gushimika ku kintu kimwe, tube abashima kubwo uguhishurwa kw'ibwena kw'ijambo ry'Imana mw'ino minsi. Amen. Twese twoba twatakaye ata kintu na kimwe tuzi ku byo Imana yari yaragenye, ariko ubu ko twabyumvise turanezerwa ko umwami yatuvugishije nk'uko yavugisha abigishwa. Amen. Yadushize ku ruhande, aratuvugisha nk'uko umugenzi abwira umugenzi wiwe. Yahamagaye Aburahamu amwita umugenzi. Mbere no mu muhanuzi Yesaya, Aburahamu yitwa umukunzi w'Imana, nk'uko muri Yesaya 41:8. Muri icyo gihe, imbere y'uko Sodomu na Gomora biranduka, mbere y'uko bisha, umwami yaje kuri Aburahamu aramubwira. Kuvayo 18 tanguro 18:17 aravuga ngo mbega no hisha umukunzi wanje Aburahamu ibyo ngiye gukora. Aburahamu yari umuhanuzi, kandi ijambo n'umwami biza ku muhanuzi ahishurirwa ibigiye gushika. Ingene ibyo byari bimeze mu minsi, ni nako bikwiye kumera aho iminsi y'umwana w'umuntu ihishurirwa. Uyu munsi dushobora kuvuga ko ibyo byanditswe byasohoreje imbere y'amaso yacu. Amen. Byabaye ibifatika. Mbere kumure mwovuga ati mbega byari giturumbuka. Murazi que à l'origine le nom Branham s'écrivait sans nkomoko ijambo père de frère Branham yandikwa ata he irimo, ariko igihe yigeze guhunga rimwe ku bw'impamvu runaka yarahunze, yashatse guhindura izina rye gato kugira ngo ntibasubire kumubona. No kuri ibyo nabyo harimo ukugena ibintu by'Imana. Rimwe turiyumvira tukibaza ngo kubera ibiriya hamwe n'Imana ibintu byose bibaho kubw'umugambi, muri gahunda nziza, kandi no mu merekezo atomoye yumvikana. Kumbure ntituta tubibona misi yose muri ubwo buryo, ariko uko niko bimeze. Ico gihe yari Abraham, yari Branham, yari Abrahamu n'indome indwi, ubu naho ni Branham n'indome indwi nyene. Hahiriwe
umuntu ne se met pas en colère. umuntu adashavurira umwami. Et nous avons déjà parlé à ce sujet. Twavuze no kuri ibyo nabyo, Et dans la lumière de Dieu, uburi ne se heurte pas du tout. mu muco w'Imana ntatsitara ku byo Imana ikora, ahubwo Il est reconnaissant pour ce que Dieu a fait. akora ibyo Que Dieu anezerwa ibyo Imana yakoze. bénisse tous. Umwami aduhezagire twese hamwe, Sortons de cette réunion, tuve mwari makoraniro, aya makoraniro sachant que Dieu, ou que nous avons tuzi affaire au yuko Dieu vivant, tugira ibyo duhurirako n'Imana nzima, kandi ko buri jambo ryose ry'Imana ari igifatika cuzuye et une vérité absolue. n'ukuri kuzuye. Personne Nta muntu n'umwe ashobora kubihindura nk'uko yabivuze, bizoba uko gushika muri bidashira, kandi aho niho ukwizera kwacu gushingiye. Si twebwe dufashe umwami, ahubwo niwe adufashe. Nico gituma azoturongora gushika ku iherezo. Amen. Kandi azoheraheza igikorwa ciwe mu wese muri twebwe. Kugira ngo turangize, nashaka kwishira kuri mwebwe. Ndazi yuko munsengera, ariko nashaka kubasaba ngo munsengere bikomeye kugira ngo Imana ibone kuncira inzira. Murazi ko kubiraba umugambi w'Imana yaduhaye ubwenge kubw'ubuntu, ariko ubu dushaka kuba dushoboye gukora uwo mugambi w'Imana. Turashaka ubwacu kuba igice gikomeye cy'uwo mugambi w'Imana mu bihe bya nyuma. Twashizwe mu bwami bwiwe, munyibuke mu masengesho yanyu. Murazi benshi muri mwebwe barabizi tuzoruhuka iminsi 14 muri Israeli. Muze munyibuke igihe ejo nzogendera ku nzira Aburahamu, Isaka, Yakobo n'abahanuzi bose n'umwami wacu baciyemwo, nanje nzorangura ijwi ryanje ndamutakambire mvuge nti haleluya mwami, ndabana ubuntu n'ineza kubw'urukundo rw'abantu bawe. Unyumve, nishure, ufashe kubw'ubuntu. Duhezagire. Amen. Nashaka nka Salomo mu gihe ciwe, sinsengere urupfu rw'umwansi runaka canke ubutunzi canke ubwiza. Salomo yarasenze ati, Mana umpe ubwenge kugira ngo ndongore ubwoko bwawe nk'uko ibyo biguhimbaye. Abami ba kabiri 3:9. Nipfuza uburongozi bwamwe mu yera mu buryo butomoye butumbereye. Natwe twese tufise ko uburenganzira, kandi Imana ibyo biduha kubw'ubuntu. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ryiwe. Amen. Loué et remercié soit notre Seigneur. Ahimbaze kandi ashimwe umwami watwemereye kumviriza amajambo y'ubwiza kubw'ubuntu. Et je pense que Jacques ndimbira yuko n'a pas seulement adressé ses paroles à ses contemporains, Yakobo ntiyabwiye gusa abo mu gihe ciwe, ariko natwe turayabwirwa mu iyi minsi ya nyuma. Yakobo 5:7. Mwihangane nuko bene data, mwihangane ushitse aho umwami Yesu azozira. Ego, mbega ibintu bituraba? Mbega ibintu bituraba? Ukuza k'umwami mbega ni kuri hafi? Twavyumvise? Ego kuri hafi. Abera
bari barindiriye Yakobo, Yohana, Petero, uko bari kose bose bari barindiriye kandi baha ubwoko amajambo babwira ngo nimwihangane mushishikare ego ntibyoroshe. Igihe ageze kure akavuga hano ku murongo ukurikira ngo nuko ewe umurimyi arorera imirima myiza ayirindira yihanganye gushitsa izoronkera imvura y'agatasi n'irushana. nuko namwe murongo w'umunani mwihangane mureme mu mitima kuko kuza k'umwami kuri hafi. Si cela avait déjà été dit en ces jours-là, iyaba ibi byavuzwe mw'iyo minsi gusa, hanyuma uyu munsi umuntu ukumbura yovuga ati murihenze, ari imyaka myinshi irenganye. Bakundwa, dutegereza kubona ibintu by'Imana mu buryo bw'imwemu. Ndata Frank yamaze kubivuga uyu munsi, kandi dutegerezwa kwibuka mu ijambo rya Petero avuga ngo ku mwami imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe, kandi umunsi umwe ni imyaka 1000. Petero wa 2:8 babonye ukuza k'umwami kuri hafi. dushobora kuvuga tuti rero ego ubu rero dushobora kubirindira. twashitse mu gihe cya nyuma c'ishengero kandi bimaze kurangira. ukuza k'umwami kuri hafi. twabyumvise mu kanwa k'umwene data wacu mukondo. ibintu byose byanditswe mu byanditswe byera abahanuzi bavuze bizosoza. igihe ibyo bizosoza, bakundwa bene data n'abashiki banje, mbega ntidukwiye gushimira Imana yacu, mbega ntidukwiye guhimbaza Imana yacu. murabizi muri Zaburi 38 mwene data yamaze kubisoma atanguza, ariko aravuga ku murongo wa 20 ngo himbazwe Imana, umurongo wa 19 mu Kirundi, umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. ego abe ariyo majambo yacu twese bita n'abashiki bacu. namwe bagenzi bakundwa, tubyumvire ko buri munsi kandi dushobore guhimbaza buri minsi yose Imana yacu, tuyishimire kubwo ugucungurwa ku murongo wa 27, umurongo wa 20, umurongo wa 28. Et pour nous un Dieu qui sauve. Bien-aimé, il ne nous a pas seulement rachetés. Imana yagakiza aussi de ce jour terrible. Imana izodukiza no kuwa munsi uteye ubwoba ugiye gushika. Ico ni kintu cy'itangaza. Nashaka kuvuga ko Bibiliya ntivuga amajambo gusa, ari uko gusa. Abantu b'Imana baravuga basonetswe na Mpwemu Yera, kandi ibyo bavuga bizosohoza kubera ko Imana yabivuze icishije muri bo. kuri ibyo turi abantu bashima cyane. bakundwa, abantu bose ntibabona ibi bintu, ariko nabo gusa bagiriwe ubuntu imbere y'Imana, abo Imana yuguruye amaso gutahura ijambo ryabo. turabizi neza ko umuntu on peut lui présenter un dessin. urashobora kumuzanira igicapo iyo atari umuhinga cyane muri ibyo, iyo atize, iyo atatomorewe kuri ibyo bintu ngo amurike kuri ibyo, ntashobora kumenya icyo ibintu byose bisigura. ariko kuri twebwe Imana yatwuguruye ijambo ryayo nk'uwo nkuguriwe akabona igicapo. iyo abyuguriwe abyigishwa, Imana yatwugururiye ijambo ryayo biciye kuri Mpwemu Yera, biciye ku masezerano, ku mabanga yayo, ijambo yaretse gushika no mu minsi yacu. bakundwa, ntidukwiye kwishimiriza kuri ibyo, ariko dushimira Imana yacu umunsi nyuma y'uwundi, kuko niwe nkomezi zacu. ntituvuga gusa, ahubwo twemeranya n'uwo muntu w'Imana, kandi
turabizi yuko gushika ubu ntibyabaye inkomezi zacu iyo bari uko abansi bacu baba baratumize birondwe ariko niwe nkomezi zacu umwami kandi aguma ari we nkomezi zacu. Mbega ico si ikintu c'igitangaza bakundwa, nta kintu na kimwe twishigikiza nk'uko tuvyumva mu misi yacu ngo umutekano kwakwa ibigwanisho n'ibindi ahubwo ahandi niho hagenda abandi baronka ibigwanisho ivyo bishika uko kubera yuko ivyanditswe biravuga ngo umuriro utegerezwa koza kuko ivyanditswe birabivuga. Data yamaze kuvuga ijambo ry'Imana kandi ntiribesha uko nuko kozuye. Igihe Imana yabwira Nowa yaramubwiye atubaka ubwato hazogwa imvura kuko bari muri Mutanguriro 14 birashoboka yuko benshi barabitwenze baravuga ati mbega uyo ntambira kaje aje kugira iki imvura turafise izuba ibintu byose n'amahoro igihe kimeze neza cyane hanyuma yo iravuga ngo imvura izoza. Ego yaravuze aravuga bo babandanya gutwenga uwo mutamba ariko uwo mugabo yari yarigishijwe n'Imana yizeye uwari yaramuvugishije. Bene data nacu kubanje dutegerezwa kwizera uwatuvugishije mino mesi. Nashaka kuvuga ni wa wundi niwe wavugije Nowa kandi ayo majambo yarasohoje. Imana ihimbazwe. Ayo majambo azosohoza nayo mu misi yacu. Ntaco bitwaye incuro byanditswe. Abantu bashobora kuvuga ngo byanditswe ngo guhera igihe kirekire mu gitabo gico ngo ni gikuru ngo ni igitabo ca kahise ngo ni kintu ngo c'abantu yego gatubivuge abanyabwenge bataza kuba ari abanyabwenge ariko twebwe dushaka kuba abatafise abantu twigumire atabwenge tugira ariko kumbure ni vyiza bimeze nk'uko murazi uko ariko vyari bimeze mu gihe c'umwami wacu. Hariho abanyeshengero basanzwe, hari abantu atakina kimwe biziye, hariho abantu atakina kimwe biziye ataco bari baze. Mbega bari banswe n'abantu bitwa ngo abanyabwenge ariko bo bari abanyabwenge igihe bumva ijwi ry'umwami bakaryakira bakizera bakabishira mu mitima yabo kubw'ubuntu bw'umwami. Iki icoshika cose kumbure rimwe barakekeranya ntibari bazi byose ingene ibyo bizogenda niba bazopfa ibintu byinshi bari babinyegejwe ariko bashishikaye mu kwizera kandi Imana yarize imitima yabo bakundwa. Ibintu byinshi bishobora kudushikira kandi iyo dusomye muri Yakobo hano acavugwa ku murongo w'9 ngo ntimukidodomberanire bene data kugira ngo ntimutsindwe n'urubanza. Ku murongo w'9 acabandanya akavuga ngo umucamanza ahagaze ku rugi. Umurongo wa 10 abavugijwe mu izina ry'umwami Imana babere icitegererezo bene data cyo kubabazwa no kwihangana. Bene data yamaze kubivuga bategerezwa guca mu bintu byinshi, mu gusuzugurwa, mu gutukwa, kandi bategerejwe guca bakaba mu rupfu rurura rubishe. Ariko bakundwa nubwo baba kwa bonyene ntibaba bari uko bonyene. Amen. Baba bari ku ruhande rw'umwami, ku ruhande rw'Imana, kandi Imana ari kumwe nabo kandi yarize bari bazi uwo bari kumwe nabo. Kumbure nta muntu umwe yabibona, kumbure abari babakikije ntibabona yuko uwari kumwe nabo, ariko ntibari ku bonyene. Imana yari kumwe n'abantu bayo kandi
baca mu bigeragezo no mu kubabazwa. Hano Yakobo rero we aratubwira akabwira no mu gihe ciwe muri Yakobo 5:10 avuga ngo bene data mufate nk'icitegererezo cyo kubabazwa no kwihangana murabe ku bahanuzi. Aranditse kubibandanya abihanganye bavuga mu izina ry'umwami. Nibyo bijyanye n'ibyo ntibavuga biraritse ariko bavuga mu izina ry'umwami. Iyo ryari ku itegeko ry'umwami niho bategereza kuvugira kuko bari bahawe igikorwa cyo kubikora uko Imana yabahaye igikorwa. Bategereje kwihanganira ibintu byinshi imibabaro myinshi kubwo iyo mvugo, ariko barashishikaye muri ibyo bintu byose. Bene data na bashiki banje, ibyo bisigura ngo hari ibintu bizodushikako canke biciye kuri twebwe, kumbure tuzoba tubona ko bidasanzwe, ariko ibyo ntibikwiye kuko tubibona nk'akatabonetse. Dutegereza guca muri ibyo bintu byose. Muri data Frank yamaze kuvuga ngo biroroshe gushima igihe ibintu bimeze neza, ariko murazi ko Bibiliya iravuga nk'uko twabyumvise ngo dutegereza gushimira Imana mu bintu byose ibyo twisanzemo. Murabizi, ndizera ko abigishwa intumwa z'umwami wacu ibyo babishize ko umutima, kuko aranditswe ngo kuri bo igihe bari mu gasho batanguye kuririmba amashimwe nk'uko biri mu Byakozwe 16:20. Mbega ibyo si igitangaza? Ego ntibyoroshe rero mu gihe nk'icyo, igihe ugaranywe ariko nta kintu kimwe cyo gutakaza bari bafise, ibintu gusumba ibyo byose bashobora kurunga. Dushobora kugira ibintu byinshi bivuye muri ibyo. Bakundwa, ndiyumvira yuko mwinose nta kintu kimwe tugifite cyo gutakaza. Ibyo abantu bose bavuga, ibintu byose umwansi ashaka gukora, turabizi yuko turi mu biganza by'umwami, adutwaye umunsi inyuma y'uwundi. Bakundwa, nimba ari ikintu kibashikiye rimwe ntidukwiye kubifata cyane nk'ama, ahubwo tubona neza yuko hari n'ibindi bintu byinshi bishobora gushika. Ingene ni gute rero tugiye guhagarara? Ariko tugerezwa kuramura amaso yacu ku mwami. Hanyuma uwo muntu w'Imana aravuga muri Yakobo 5 umurongo 11 ngo abihanganye tubita abahigwe. Hanyuma agaca afata uwundi muntu adasanzwe nk'ikitegererezo. Uwo mugabo nawe ni Yobo, umurongo wa 11. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobo, mwabonye iby'umwami Imana yaherutse kumugirira. Iki ni ikintu cy'igitangaza. Ego ibyo Yobo yabamwo nabyo ntibyari ibintu byoroshye, ntibyari byoroshye, kandi Bibiliya irabivuga hano ikabidushyira imbere. Turabwirwa uko natwe dushobora kwisanga mu bintu runaka, ariko Yobu nubwo yaciye mu bigeragezo nk'ibyo, ku buryo bw'uko n'abantu bari bakwiye kumuhumuriza, bagezeho umwanya mbere n'umugore we bwite aravuga ngo tuka Imana opfe, ariko aravuga ati ni gute ushobora kuvuga nk'uko? Ego bakundwa, uko niko ibintu bimeze. Ariko yagumije ukwizera, yarihanganye. Aho rero dushobora kubona icyavuyemo cyo Imana yamuhaye. Mbega ibyo bisohotsemo neza? Ego byari by'ubwiza. Bakundwa, ibyo bisigura ko natwe tuzobisokamwo neza kandi mu buryo bw'itangaza. Ego abashima kandi banezerewe. Turashimira cyane Imana cyane kubw'ijambo ryiwe
ry'igiciro. nashaka kuvuga yuko hoba hariho ibintu byinshi bishobora kudushikira, ariko duhagare neza mu kwizera, duhagare neza mu buntu bwiwe. ubu rero nashaka n'ibyo nashiki banje ko twisomera ijambo ryo muri Zaburi 38 umurongo wa 10 umwami ahimbaza twikorera umutwaro uko bukeye, niwe Imana itubera agakiza. Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi, kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu. Ego umwami Yesu yaravuze rimwe mu butumwa bwiza abwira abigishwa biwe imbere yuko agenda ngo bazobica kandi kuri ibyo bibaze ko bariko bakorera Imana. Abigishwa ntibari bakwiye guhagarika umutima. ubishe yishe umubiri. nta muntu umwe ashobora kwica imwemu. ngico ikintu cy'ubwiza bakundwa. hano haravugwa Zaburi 68 umurongo wa 20 ngo kandi uhoraho umwami niwe azi ashobora gukura mu rupfu. mu gifaransa ngo azi inama zishobora gukura mu rupfu. abo yacunguye umwami n'amaraso yiwe, abo ntibapfa, abo gusa bajabuka bakaja hakurya. naramaze kubivuga hano, nabisomye muri bumwe mu butumwa bwa Dr. Branham. aravuga ngo abantu bose basa naho umenga bahangayitse ku rupfu. jewe simpangayikiye urupfu, ahubwo ni ku buzima. bo aravuga ati bagiye hakurya gusa. nibyo koko bakarindira. natwe twese turindiriye kuja mu bwiza. turashimira cyane Imana kandi bakundwa benda tanashiki banje, nanje ku nshuro yanje nashaka kubashimira cyane ko mwaje, ariko nashaka no kubabwira ikintu kimwe. si ibintu byagiturumbuka ko mwaje nk'uko, ariko hari uwabakweze. si mwene data Frank, si mwene data Rusi, ariko hariho umwe adushira mu bumwe yatwikwegeye ko, kandi twaje. Imana yaduhezagiriye hamwe kandi yazanye ijambo ryayo, yatwunze bamwe ku bandi mu mugozi wayo w'urukundo. nubwo tudashobora kubivuga mu buryo runaka, nubwo tudashobora kugwa mu nda umwe wese nk'uko twabitushaka, ariko nubwo biri uko, urukundo rw'Imana ruri mu mitima yacu, kandi turabakunda mwese byibwina, kandi turi kumwe namwe. ntituri abanyabwibone, ariko Imana yashize umwe wese mu kibanza ciwe, mu kibanza kitukwiriye. nashaka kuvuga irindi rimwe ko dukwiye gushimira umwami Imana kubw'ibyo. nashaka kuvuga yuko Imana nshaka kuvuga ko Imana umwe wese muri mwebwe yamushize ahantu kugira ngo mube ibyabona, mube umuco, mubakirije, mube icyabona abantu, mubereke inzira y'agakiza no gucugurwa imbere y'uko haba harengeranya igihe kiraje, hazoba harengeranye kuza k'umwami kuri hafi. nicyo gituma yaduhamagaye, yadukoranije kugira ngo tube dushikamye mu kwizera no mu cyizere. azongera kuturongora kutuja imbere. amen.